Ipasita. Nukuri kw'Imana. Jewe. Mazimisi nifuza kudandaza umutahe wuzuye. Mugabo vyase. Narinze kugira ngo ushobore kugira ikunsengera. Saki miliyoni 200. What? 200. Kugira ngo ndabe umutahe ko wodoga. Ndakumva cyane. Muri Matayo igice 7 ku murongo w'indwi aravuga neza ngo musabe muzohabwa, murombere muzoronka, muramutse muzokungurukirwa. Haleluya. Kuko usabye urashobora kuronka. Mugabo nibuka ijya ejoro aragufatiye ndagusengera kugira ngo ati Imana iguhe kamoto waraguze na nikigira 10 wazanye mu itorero ry'Imana. Basi tunuguru kw'Imana naratanze amasikanwa. None natwari twifujije ikigira 10 mugabo utanga amashikanwa. Nacho mfata yo mafungu senge. Zenzo tanga ikigira 10. Nakigira 10 shaka. Nyabuna ubwo shaka uzocumereza miliyoni izi. Miliyoni 2. Yo nzoguhereza 150. No bandu umusazi. Uraza ukuntu turirwa tubavatira ibifungo. Ngasenga, ngabyuka mu joro ngasenga ngatabaza Imana iri mu ijuru. Imana ikanyumva. Mugabo mwamara gweza kigwa. Nimugire n'ikintu na kimwe mukora. Nimudashaka kumereza ayo mafaranga yigire. None pastor nzanye ikigira 10 mu rusengero. None abapasiteri ntibamubwana ikigira. Umviriza. Hajuye utanze ikigira 10 n'abarimu barakura kwa maso. Abanyakengero nabo nyene bagakura kwa maso. Basi pastor nzoguha amajana 3. None amajana 3 nakwiye. Nakubwiye miliyoni 2. None wewe nturi umukozi w'Imana, Imana izoguhemba. Imana iramemba. None reka nawe kudandaza uzodandaza mu ijuru. Basi ndakubwire. Basi nzoguha miliyoni 1 nanje ngi miliyoni 1 hanyuma usengere. Miliyoni 1. None mugabo yo miliyoni nuzaume mwari mwariko arawubona uzawushire muri envelope uturondera n'isake unzanire. Na kibazo senga Imana impezagire yo mana we. Man uzamu miliyoni kabisa. Uzamu miliyoni. Nzoguha. Kweli? Uzamu miliyoni. None mana we na madeni nari isanzwe nifitiye mana. Kuva no munsi kuva ubunyene ndatanga igifungo. Mwami Imana uno muntu wawe mana. Mana muwezagira iyo miliyoni 200 uyamuhe. Irongika mana. Kandi mana uzacumuhereza umutima wo kwibuka naje umuliyoni wanje awunzanire mana. Yo mana sisa. Mana. Ai. The bruise. Man. Irobobobo shiki turu tu. Rongika yo. Mana. Ndakuye kumukoshi. Ndakuye kumukoshi. Sohora. Umukoshi. Sohora. Yo. Chakira. Natakiye. Chakira miliyoni 200. Natoye. Chakira miliyoni 200. Natakiye. Ira papa. Ubushobozi bwawe mana. The bruise. Iburuze. Ubushobozi bwawe mana. Amen. Haguruka. Urakoze Yesu. Haguruka. Natoye. Chakira inoti za 10. Yo mana we. Chakira limitere. Yesu rimwiza natoye. Tora. Yo natoye. Akira. Yo. Shiro bobo. Ratata. Ubushobozi bwawe mana we. Amen. Mwene data. Ngiye mu cyumba kubandanirizaho amasengero. Egenda yo mana we. Ngiye kumara iminsi 6 ntajya. Yo komera. Gusengera. Komera pastor Imana ikongera imbaraga. Amafaranga Imana igiye kuyaguha. Yo mana we yo pastor nukuri. Nzoguheka ku mugongo. Mugabo wesho. Genda. Genda. Gongo. Amena mugabo. Yego. Ntuzibagire wa miliyoni. Ntuzibagire. Basi tawukorera sigarura urerere kwa ibindi. Ngiye mu cyumba ko gufatira igifungo n'imisi 6. Nukuri Imana ikongera imbaraga. Gendana na Yesu. Gendana. Yasashimwe cyane. Ndemeye yuko Imana ya Isaka na Yakobo na Budakadineza na Mr. Sami yuko itegera ibesha. Nari nijyamye Imana urambwira ngo genda uhure na wa mugabo yakubesha. Nibiki. Imana niyo imvyuye ingwe ku gatanda. Irambwiye ngo genda uraza guhura na wa mugabo. Wa mugabo yanse kuguhereza umuliyoni wawe. Mbega ciza kubona ngene nafashe igifungo.
ndagusengera mugabo urahezagirwa unanirwa kuza kumereza amafaranga umuriyoni wanjye. Pastor none wewe waraye uriye canke waraye inzara? Naraye mu gifungo ndiko ndasaba Imana. Biraboneka kweri ko majambo yawe biraboneka ko ari inzara iri kirakuvugisha. Uko niko bwiye umukozi w'Imana. Yes. Tw'abakristo umukristo unabeshejeho ninjya mugabo mwe muyera arashobora kumubeshaho. Amafaranga yanje urayama canke nayuma. Pastor umbirize ndakubaza we twakoze iki? Twakoze iki? Uribagi ukuntu nagusenge kandi Imana ningene nakufatiye igifungo imisi 6 najyama ndiko ndasaba Imana ikaguhezagira ukananirwa kumereza. Oya ndiko ndakubaza twakoze iki? Jasi nafashe imisi 6 ndagusengera myereka Imana amavi yanje ndashira hasi senga mamagara Imana ndahamagara Isaka mamagara Imana ya Yakobo mamagara Imana ya Abrahamu mamagara na n'Imana yiwanje ya Bishop Samikacero. Biliza rero wewe nimba hari amahera wampaye genda uhamagara ivyo byabona byawe uwo Yakobo n'uwo wundi uvuze hamatuje mu basinga naye. Mana reka nimarire. Imana rero yarintumye wawe kuko Imana yarabonye akabonge kanje niko ndarira. Imana irambwira ngo uzageza ajya urukura musengera urukura musabira imbabazi. Genda umubwira atunganye ivyo mu rugo guwagira fe. Kuko atakurishije muri Mana. Basi tumbiriza reka izo komedi zawe jewe mfa. Mukuri Imana yambwiye ngo utameresha uyo muriyoni. Yeko Mana ndabimubwiye. Oya ntiwendire mu mpwemu. Umve vayo. Oya reka ndabivuge. Oya reka kwinjira mu mwuka niwo. Reka ndabikubwire. Imana yanyeretse mu ijoro wamaze gufa. Tuje kuguhamba kandi icyatangashije wari kurava mu inyo. Ndabaza mbega Mana ibi nibiki? Imana irambwira ati nabandi bazoboneraho utamaye amafaranga yanje. Reka mena rondera n'abakristo tubabe kuririmbira ngo aheza mwijuru kumana muzohurirayo bagenzi. None pasi tiyo ndirimbo Imana irungikiye jewe. Oya pasta nukuri. Reka sizaka kuva pasa tora seke tora seke. Ucyongereza ko na 500 million gusaba Imana imbabazi. Amajana 5. Ibihumbi amajana 5 vy'Imana. Erega gataye ko takahera pasi. None miliyoni 20 nagusengesha. Tora basi tora. Ntubona rero. Hama ikindi naco. Ugize neza. Ukazoronka undi umutwaro uzocuza. Mana mbabarira Mana urabona ko ndamubeshe ko yagira fe. Iyo namubeshe Mana ngo hano Mana ndakwitunganyeko. Mbabarira Mana. Nabwo Imana yanyeretse kugira ufe mugabo iyo nakubesha sinari kuyaronka amafaranga yanje urakose.